Sawa? Asha, ndio sikiri nyingi cyane. Sheri, ndakundira fra. Ndakunda kandi cyane. Ntacyo buze utankunda. Hamasheta. Izigiri bado zeva mazirandambi. Ajanje bashe imyaka 2 ndayigumiza ku mutwe ntigahimura ko n'umusinomo. Kandi abakunda cyo bibaza kurugumiza. Ari kubaza ko ndi umuislamu fra. Ariko ibyo ntacyo bitwaye kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo saha bariko bararira. Nawe urirane nabo abatwengo shitwenyana nabo. Yeri yatatu. Sheri, jeri yo ngoma vuba kurandira impapuro ugasubira muri Saudi. Cyo mbona rero ikiza nakwise mu bandi. Umuntu nkunda cyane. Nagomba gusigire mfunguro. Ego. Wow. Jewe. Ego. Izinye ninzi. Izinye. Ego. Ariko no muhira barabizi. Nta muntu azaza kuganza gusa ndabasiga urufunguzo rwo muhira. Sindi baza ko ivyo atakibazo. Urafisi wanya mahera kabisa murayafise kandi murayojoje. Okay nacho. Kandi urabizi ko amafaranga tuyafise kandi kuba nje kugusaba amafaranga ni kubera uri sheri wanje kubera uri umukonzi. Umva wa Oya iyi. Nasubiye mu kanyu umva dukundana je nawe kubw'amahera gusa umva ndaguha amahera yiwanje nibwo rukundo. Je simbona ko ariko rukundo. Sawa nacho. Tugihoze. Oya si byiza. Baruvuze sinakumvise. Eko ukuntu usigaye mfata vraiment n'ibinshimishije. Nacho. None birashoboka ko uno munsi nashaka ko tugira sortie à partir de 17h. Nakubwira ati ndarushe. Kandi nta mwanya mfise uno munsi ndafise izindi programme ziwanje nkora. Programme ubunyene. Ya. Nta mwanya mfise programme. Ariko urazi ko umukonzi kandi kenshi iyo tuvuga iyo ndaguha rendezvous nibisobanuye ngo mbaka iwe uri active. Sawa, nakumvise ariko no munsi nta mwanya mfise. Ushaka mvuge cyane nka gabanyije nta kibazo. Ejo basi. Ejo ubona gute? Sawa. Ndaba mazi. Singo mana gusiga ba? Sawa. Sigira maho. Nubibagire kunyandiki? Sawa. Mwana uyu. Muhe mwana uyu. Cyangwa ugume ngano mbona kwene waje muzora rero wewe? Mwari muzana? Usiberera wewe? Ndagusige nga. Sebi. Ndishimye cyane rwose. Jewe ni umva nukurenza amadogre nkuko bishimye. Ndagukunda fa. Inzu je yarangoye. Nayo bazi ko nakuya Saudi amafaranga. Nubu kandi nako ngomba gusubirayo kugira tumarire ibisigaye. Hamando nde na mahera uzonkwe untera gateka. Bo, je ndibaza yuko nangisho no gusezerana. Uko uyisize ni kuzogaruka kandi uyisange. Nuzogira munyagashe. Oya, ibyo sinobikora. Ubunye icyo nokubwira nuko ngiye gukura ibi byose, ntangure gusenga Imana kuko Imana yamaze kunyereka. Umvuze ugomba ukizwe. Ngiye gukizwa, nsenga Imana mbakana ko mu Mana, munsi y'amababa y'Imana nanje ngiye kwiwe. Wicarire. Yego. Aho ni byiza sheri wanje, anje nkunda umuntu ameze nkawe. Yego kandi uranyemere kumva ngiye nisezerano ryiza. Sheri. Ugare kwanje wamaze kuba iwawe. Rega nivyo cyane no kusaha tanguye kunsa. Twajanije. Ndabifona ushobora sawa. Ngiye kwibara ko mu Mana. Uzaba sanga wawe na pasteur. Oho, none umva ndiko ngamizi. Ndasega ozi muri Saudi. Ndagise umuntu agufasha amasengesho kibazo cyane. Oya nzotanga kugusengera bizo. Sheri.
bite vyawe Ni sawa? ndaryohewe kubona ndakubonye nari nzi ko indoto nahawe mu ijoro ari indoto y'ububeshi ariko sinari nzi ko indoto neretswe ari indoto y'ukuri Ndazi by'abahungu ushaka kumbwira iki mu bisanzwe ndazi by'abahungu bakunda kuvuga iby'indoto ntabyo sindabibona ibyo bintu kurambwira ntabyo nahura bo ndabona uri kuragenda kandi wihuta Yego. icyo no gusaba nuko wonkundira nkagutwara muhira nkaguhereza ikintu neretswe mu ndoto ndaguha weretswe mu ndoto yes umpa jewe Yego. oh my god umviriza jewe ndafise ibintu byinshi byo gukora nimba uri kurashaka kumbesha urekeje kumvuruga mu mutwe sifise umwanya wo gutakaza bo ndabizi ko udafite umwanya wo gutakaza ariko ndibuka twarigeze guhura ryari sinzi ko vyibuka wewe hanyuma wangumyemwo ni nabwo nese So, cyo kintu ego, ko ushobora kugivuga ndabyibuka ko nakubonye none mu bisanzwe ushaka iki ushaka ndagufasha iki basi bo icyo nasabye ati wonkundira tukajana mu rugo hama nkakwereka ico kintu Imana nyeretse ko nshobora kuguha sawa tugende ndabyo bitangaza byawe ko atari uwesiko bw'abahungu gusa ndabizi sawa Ibibazo urahabona urashobora kuraba ndani ntacyo ugaya aha anye ni wanje nta muntu n'umwe dusangiye ubibona gute ubona aka kazu kiwawe gasumba jya iwacu tubwe dufise inzu nziza cyane iruti inye niniya rero sinibaza ko iyi nzu yawe jeyo no ishobokera sinshobora umva ndakubwira aha onye urihenze cyane kuko ivyo abavyeyi n'ivyo abavyeyi wawe hanyuma je nifujije gusa kuguha inzu gwawe widoradoza uja muri chambre uva muri ukaja muri iyi Birida inzu ni gwawe so ufunguruzo oh hama nagomba ndakubwire yuko urukundo rw'uno munsi atari urukundo rw'amajambo ni urukundo rw'ibikorwa ikintu nzi kandi gusezerana nuko intebe zo muri ino nzu zizova muri Zambia niho nazikoresheje hanyuma ikindi kintu no gusaba pardon gatoyi iyi contake simbona ko no guha inzu ari gihangaye nuko nzoguha inzu ikwiye ifise ekipema ubyumva gute sawa takiwaje hama ikindi kintu nashaka gusaba service ko wonkundira ari ejo cyangwa ari hirya ejo tugahura tukicara hamwe tugasangira na kibazo gusa je nako ndihuta urazi ko twahuye mwabara ko ndagenda kuraba umuntu na kibazo je ndashaka kwanza kugenda hameje ntaco na kibazo
Jembo nomenga no kudeplace basi ko naje nagucereje. Ubishatse. Okay. Ndindira mbaye mugari. Okay. Akoi. Mumenga ikibazo ndafise ikibazo cha essence. Kandi mumenga ntikoshobora gushika hakiri kare. Ahubwo ikintu kihari ukanda guhe déplacer. Chawi déplacer. Okay. Sawa. Hano. Tasubira. Wewe uriko urakora iki ngaho imbere y'imodoka? Sohoka vuba ngaho ugenda. Nta soni. Jesse ndiko ndabitaho. Wamusanze mu isoko, sinzi wamusanze mu ibarabara, uyu nawe ambwira ngo umwana ari ngahanye, ibi nibi. Mvuto, urazi ko tumaze kuyaga wewe? Mvuto, urazi ko je nawe turabagenzi namaze kubikubwira. Mvuto, hari imirima atari imirima rusange imvuto. Ibyo arubi. Uri umugenzi mwe. Uyu umurima rusange. Yaba tubyoshe tubyumvikane n'ibintu Sawa. Sawa. Wagenda tugende tubimare amahoro. Karibu. Naho. Meza. Amakuru ya? Meza cyane. Meze neza. Yego. Inkuru two dusafuriya ngaho onye utwigizeyo. Yes, nabona nsa. Urarushupuye ko? Kuya muhira no wabona rega haragatambuka kuva muhira gushaka. Yego no kuri. Hanyuma amakuru ya? Meza cyane. Meze rero abana je. Urazi ko akazi kwa uko? Ubona gute ngaho cyane. Mana. Yewe mana yanje. Washaka ndagusoke? Nande gisoko dana nagitonanye mu kumenga nta n'umushatsi ugira. Oya uradushira ko tuntu tubona. Amajahi. Naho bavuga ngo bashaka idredi ku mutwe. Wohoho. Ntani zojako. Oya. Baragerageza hanyuma rero sinimwe nateka. Ego. Twebwe cyari kinzanye siyico. Mbwira ndumva. Cyakizanye siyico kuko Chese nkubesha. Misi ni myinshi.
ndakuyumvira kandi numva kumbuza amahoro. Bikimbuza amahoro cyari. Nta nico nomenye ukimbwiye Yamara. Yes, ubuze neza cyane. Ibyo kimbuza amahoro kuri urabona ko iminsi myinshi nibana cyane. Urabizi? Yego. Hanyuma kuba nibana nabonye ko ntoguma ameze ndi muri bubuzima. Ko ubuzima urabona si bwiza. Nivyo? Unyumva gute? Nivyo no kuri. Ibyo nabasabye ntivyakunze. Nabasabye umuti w'umugabo wanje yuko ankunda cyane, ankunda nyemerere kuja muri Saudiya. Mugabo ibyo nasabye ntivyakunze. Barabwira acurira nabwiye ati je muri ivyo nashobora gufashamo sibize umutima w'urukundo namaze kubabana nanje nawe uramubona umutima wanje waramaze kumera nabi nasabye uri bikurira siko David kubera atari wewe yaba Imana yo guhaye uwo mutima wanje ikawuguha wewe wari kumenya urukundo ndagukunda ubu kwera amajambo ndaje kuyaga yose nta na kimwe wumva uhindutse muri wewe ntukuri Twese nyumabarira je nawe urandi umuntu abana afise umwana nakuntu uza kurera umwana utari nyina wiwe nakubwiye kuje ntiyakurira ndabitse kunkunda kandi abizi cyane siko kandi jewe sinzwi ko nakwase nzo kuba hafi ariko kubwo umutima wanje mbona ko bitashobora kubera namaze kubabara cyane Aja baongo abama barandondera jewe Aja baongo mama barandondera ariko nkabankira mama hirya yaje gusa niho yambwiye ngo nka televiziyo ndavuga ati no hari umuntu nkunda sinshobora kumuja kure gacungirira ibintu nk'ibi barabwira acurira siko acurira tekana umutima ushire hamwe je nakwemereye ko unaza kuba kure siko kandi afise umwana nakomeza kurira umwana atari uwawe je nakubwiye umwana nomurera kandi ndabishoboye kuko urukundo ndagufitiye wewe nigonanira kurera umwana wawe bavuga ati ngo nimumunda unkundire n'umwana wanje nimba ndagukunda nigeze kugukundira n'umwana wawe Keshi abagabo ntibiborohera kugira ngo bigumane atawo umufasha bafise ni ngombwa ikibaho ni ngorane kabisa ndavyumviriye rero ndavuga ati je nta kundi tukanze kumuraburira mu yamufasha abona ko imyaka yaciye umugore wanje atari hari ni myinshi cyane no kuri uribuka neza na wa mukobwa wanje nawe nyene ko yasubiye hariya nyina we yari bose bari Saudi bagiye kuzana amafaranga muhongo urahiriye oya amafaranga ntaca amazi ahubwo gira niba kumbwire ko yampa ko nyene ndayagiye ko ndakubwire kuyaguha kuyaguha ni wowe ubyose ubikora unsinyiye nta kifa
Ningene nyene reka. Yo ahubwo mbwira iki kugenza neza ahubwo. Kuri jewe ndashaka kumbera. Ico cyonyene? Yego. Niko byiyumvira se gupfa kukwemerera. Ndakunyumvira. Kandi burya icyo utazi. Burya je ndipanze. Bantu nta telefone numvira kirasora. Shaka no sanga ari bariko barandondera ariko Chino ikintu kiguma kedidi mango Rabana telefone sije mfise ngene. Urampanyereze na gatoyi numvirize nande ndabe. Kora nakazi kikara kumvira. Umviriza ndaziki wana uri mwijuru ibi byiza. Mana umvirize ndabe ko umusuri uri zina ondodesha nande nkumviriza ko biryoshe. Aha rero nshondahe Shonda kachukura mu biro kubita. Abyo bese. Yo akarimo ka serindi yahewe. Ego no kuri. Ndagakunda. Hari uturimbo twa kidumu. Kidumu sinamukunda. Kubera kudakunda kidumu. Na hari umurundi wacu sidamukunda je. Kubera iki? Ndakunda amajambo y'kidumu aravuga ati yariko aririmba avuga amajambo y'abantu bakuze kandi y'abakunda. Ari mu rukundo rero rucadushika kuri finale. Ndare Ivan jewe. Ego no kuri. Rabasha. Basi rero umviriza. Reka tugahagarike kwa. Twavuze byinshi banzo mbwira ikintu nyamukuru kwanda cyakuzanye. Mugura yinsigira. Sico gusa n'amafaranga ariyo. Ndagukuramo. Edindira kwanza wewe utushaka gukura usi nidukiye. Ari menshi. Tundi ari. Kandi mvuza ko cyatujyana. Urasigira na 2 no kuri mfume ngiye amagi yuno munsi no bugari. Ene ngene ndayakunda. Ndaguha. Hanyuma rero sinzi ko wanyemereye kugira ngo rero ambure gushira mu ngi. Nukuri je nifuza kumera umufasha. Urabona inzu yanjye urayizi ngene imeze kandi urabona ko ipanze neza cyane. Ariko rumbuze kimwe mbuze umuntu nka wewe. Umugore. Tange gute. Yuko umugabo ari batangura gutambuka bashije gute. Wakoze iki? Uko byagenze. Nari mu nzu ninjiye insohotse. Cyasanga yamaze kwinjira. Icyo nsabye sogo mumbabarire. Ariko ndagwaye amahirwe yanyu. Kuko wagize n'umutima wo kuza kundondera ugira kandi. Uje muziko utekere. Haraka nasanga nagushiriye. Ugate kujya mugabo yatamutse ujya mutuganda. Maze bisigaze ugaruka kumubwira ugira kandi. Ego nakwamagara kuri phone jana ngine ya iPhone wanyesa kulasa. Just mafite gahunda nyinshi amadini menshi phone menshi machine. So mfite badozo wanso sinzi ushaka gufasha. Nari na kine iPhone gatanu. So gendo ba mu Uganda aho zivana. Ego no bisa Dubai. Yeah. Uwe ushaka nyinshi tu muri yakuzanira somehow. None urabo ufise ngaho kumbona ufite telefone nyinshi. Wewe unako ufite iPhone. Izi zirazibye naga ari iPhone contact. So after 2 weeks ndakuzanira tunaki. Naje kumazwa na kweme. Una kibazo bakwa. Nibaga yaje. Ukina hora none. Ndabona shi. Aje no munsi pe mwana uze bikanisha no kupoma. Yakibisi nyinshi natoza. Kazi yake hije barashyize n'ibintu quite cyane nyatari ariko mbere kwavuga nawe n'uramye akazi kenshi bari mu kazi bari barakora sometimes abantu bakibya uravanga so you uri mwana somehow you getting ukagana yaryoshe cyari kumeze neza cyane niko ndashima uracari muto nazi n'uzubura umuntu agukunda barahari
bazohumura gukunda kwitayeho bimeze neza je no kubabaza umutima no ego nzomuronka sava bariho benshi kandi barankunda ariko je umutima wanje wakunze wewe simbona ukuntu jewe vraiment nshobora kubaho hafi yawe kabisa simbona. Okay. Nawe ngiye kumubwira mama ngatisheta visa ngende vraiment. Yakunira mubabaro basi genda turaza kuvugana si. Abasabye genda tuza kuvugana. Tuvuganike muvuto tuvuganike. Nawe urashobora kumbwira. Kuko ndagukunda sinumva vraiment. Ndagusabye nawe ureka duyumvirize. We tamuhira turaza kuvugana. Kubera ntitugenda gendira. Siko? So, ngabo onyemera gufanda gukorera akantu kamwe basi. Please, kinyemerera. Igiki. So, n'amaboko yawe. Oya. Genda mwe tuza kuvugana siko? Bari gusabye. Ndagusabye basi ndakubwumvira irya nyuma basi kuko siniyumvira ko jewe nzoguma ngaha mwisi. Ndakubona wewe vraiment. Ushaka basi ndakubwumvira irya nyuma ngende hanze. Ndabe basi ko ibyumviro byohera cyangwa urukundo muri cyo kugohera kuri wewe. Ndagusabye please. Okay, basi ndagumvira. Genda na mwana tuvuga. Kwese nakumbura ino genda mwe tuza kuvugana. Hano uranyemera mugabo umbwiye neza turavugana ariko turavugana ntugira ikibazo. Oya je nta dindi jambo ndenza kubera iki mazi imisi ndakunyumvira kandi narahise mu bandi bose muri agacimbiri kose mbona ko ari wewe nkwiye kuza kumbwira icyo jambo ariko urashaje nanje sindasaza ndacari inkumi mana nubwo yo ariko none nk'umuntu nkaje ngiye ku musaza nka wewe yes twebwe batandi duhumuye nubwo imvi zose zaratonze ma nyata mugabo ntaco abatama nibo babungabunga abagore ndabukamye cyane nukuri muga twitera ga selfie wangu ndakwanza wow niyo ayo birangiye twishira kuri ubonyene kugira nabo nyene babibone kuko bandambiye imyaka ni myinshi kuri Facebook rero haje abantu benshi kuri Facebook none ngenda kwamamaza oya nzo kwamamaza ndicenye oya nta kibazo je ndinga ndafise upombati nkuko nibyo wawe ndarebye bose ne kuri guba Seri. Oui, karibu. Anguli fasti? Yeah, si wangu. Hello. Nani sigwa nani? Karibu. Kandi usiga kusema kosa menshi. Nani kinicho si wangu? Ego.
Ntugire ikibazo sheri. Karibu. Chini bajyana cyane. Sawa. Sheri. Wewe sheri wanje muri yo minsi urafise iki? Urafise ingorane, urafise utubazo. Yari ngahanyu urazi bya muvuta. Misi heze azana inkoko ngaha. N'ubugenzi bwose twari dufitaniye. Sinabwigire mbona nzanira inkoko. Ariko ujya musi ngaha naje sanga yaguhaye n'inkoko. Agiye ngo yayizaneje ko yacavuga ngo yangemure yayizanye jewe. Sinzi mugani je nari yuko ari wowe wayirungikanye. Umvirize. Okay. Kijagiye nawe cenda gusiga ngaha anye. Ukaca udusanga hariya iwiwe. N'umwana umufise. Ujya mwana wari umukuye. Haje wabonye ndabintumye wibaje ko ndikujuju cyane. Urafise makosa. Kwa hari n'ikindi nibutse kandi kijya kintu cagumye kinera makenga. Urabona ibintu ngiriye ubu urafise ubwenge kweli urafise ubwenge ushobora kumbwira nk'ibi bintu vraiment mbabarira mfise ibibazo byinshi mu mutwe nimo byashikiye so ngaho onyemera gufanda gukorera akantu kamwe basi please kinyemerera igiki so n'amaboko yawe oya genda mwakiza kuvugana siko bari gusabye Umwana wahe wewe warere wewe urafsidero wewe no ndi so wawe je kugenda utabona raba ngene uja kungwa ko je utakungwa ko je turaziranye tena ishina nigukije no shikirako nibiki byakubaye nibiki mbarira nibiki no babazwe nino kandi sasa jambo tazingene witwara utazi ngene wifata so kwa muhura n'ivyago n'amakuba aya papa no ukutazi ibibazo mfise aha bose no ufise ibibazo kandi biragusa kweli ugenda utabona ugenda uraseka impome useka abantu n'amosozi mu maso amaso yangena iki baba kurira cyane mu maso zinayiki burya niho yahewe ndati we wakora umuntu ukuze urabibona nanje ko taragasira umutwe kandi ndabye jewe urabona ikimba baje nawe je mbona ukurarira gusa sinzi cyagutumye ubabara sinzi gituma ukurarira ntabyo nzi nahuye n'umuhungu uyu muhungu numva kumukunda twahuye kenshi tuvugana kenshi numva kumukunda numva ngo yombera
umugabo kazoza kaje. Okay. Kumukurizwa n'urukundo. Urukundo rwo rwakuriza. Banda. Kandi uvuge utari kurarira kuko niyo ndabyumva neza. Umuntu uriya mwera nandi mubabaro. Kuri urakutura urukundo uko ariko. Uraza urukundo rurababaza kuko wabiciyemo kenshi kugeza niyo myaka yawe. Yego. Ndizera ko ufasha. Nimba duhuye kuvuga Imana yabishimye ko duhuje nawe. Yabikoze bahuye. Sana kumbabaje. I'm sorry. Akubabari. Ndagusabye ufashe ikintu kimwe gusa. Tugenda umvugire. Bakuvugire. Ko yo kumva wewe bivanye n'amajambo uza kumubwira n'ingene ubona urukundo ndamufitiye nibaza yo gutahura niyo mpamvu nifuza koga. Birantangaje cyane kumva hari abantu bashobora kubaho batamitima bafise y'ugukunda. Ikindi naco umwana mwiza nka wewe ushobora gukunda umuntu akakwa wewe urafise ibibazo wewe mwana wewe. Ndagusabye wewe mukobwa urafise ibibazo. Ndamukunda cyane sinifuza ko namutakaza vraiment ndamukunda. Tugende basi. Rero nzaza kubera umugabo. Ndabyizeye. Fasha ariko je ntawe nzi. Tujane ndakwereka. Hanyereka urisi ko hanyereka kwe. Kandi urabona ko abanyumva wabonye ko habanyumva ibyo ndamubari. Ego kuko ndazi ko urukundo kandi ushobora kukubwira amajambo kandi akanaho. Ndarubaye mu myaka irenga 30. Ndazi bibabaza ndabitababaza byose ndabizi. Ego kandi kugize Imana cyambo cha tugahura ntacu reka ndagufasha tujyane tora ku kantu kawe siyota n'ibintu ntubibone urati ibintu byawe ntubibone waruse no genda kimberere. Ndagusabye basi ndakubwumvira irya nyuma basi kuko siniyumvira ko jewe nzoguma ngaha mwisi. Ndakubona wewe vrema. Ushaka basi ndakubwumvira irya nyuma ngende hanze. Ndabe basi ko ibyumviro byohera cyangwa urukundo muri cyo kugohera kuri wewe. Ndagusabye please. Kibasa n'ubwumvire. Ndakwingize kwanza ukura umutima w'umubabaro muri wewe sivyo hanyuma wakubira ibyo nakubarira. Nacumbye. Okay. Wagize neza cyane. Hanyuma nagera ko umuntu atagukunda uyo musore atagukunda umwana mwiza nka wewe umwana mwiza uraba ingene usa uraba ingene ureha uraba ingene ungana mukuri kw'Imana je ndabona kumengo nawo muhebana ni ari ico no
sinzi ko ariko byokunda ko ndamuheba Muhebe cyangwa gusa. ndamwibagira. Oya no muhebe. Ndamukunda. Ndamukunda doprise, ndamukunda nje. Oya, ntabwo kubabaza, ntabwo kubabaza ku mutima. Atumurira, kandi urasekana n'ibibambazi. Tubana nkawe. Mureke basije tukikundanira. What? Yes. Umuntu ameze nka ungana na papa wanje. Dukundane. Yes. Ntacyo bitwaye. Je ibyo ukenera byose nzoshobora kwiga. Ari amashuri no guciga, je nzokurira ishuri. Unganya imyaka na papa wanje. Ukumira ivy'imyaka. Imyaka nishiri ruhande. Hanyuma urabe jewe. Kuko imyaka irukwayo na je ndukwanje. Uranyumva? Oya. Pardon. Allo? Sawa ndaje mu mwanya. Ubunyene. Ego. Sawa. Pardon. Hari ikintu kimbaye. Umviriza. Nawe ugiye ubitaramisha. Nimore sawa. Ego. Ndabona mwari mugiye kuvoma. Uravye bya misi yose ari yatangaza. Yatangiza muri hangano urabizi mwana ko biragoye. Hanyuma akakwintego cyose. Birakomeye araho. Rero ndamusize muhira yarajyabe. Karajyabe. Ariko kameze neza ndibaza. Kameze neza. Nikagoye. Karadora. Ivyo nashaka kwiza. Hanyuma biri gute none? Makuru ubona bimeze gute muhira kakwine karakugora bivuze nk'wayibonye abana umwana biragoye uri umuhungu utamenyereye mufatanya nyina kandi je byamaze kunanira kuri umwana je nyene afise nyira wiye biragoye naje nyine yarangowe ntubibone nibaza nawe nyuko wari mama waramugoye kandi cyane Nyatara kugira ngo tugeze mu bigero biragoye nivyo kwihanganira yego gose je ko atebaza abasana je nazo nyine mufasha ko zuma ndindiriye umuntu azobona oya mwana ndakwinginze byo kosa ntuzirikora burya naho yagiye hariya adiza kuzogaruka ngaha kandi azoguma ari umukenyezi ari umugore wawe kandi no kubwira umugore wanje mapolisi yaratwaye zo mu nzu Ivyo si umuntu yagiye bitwaye ibintu byose bikenewe yarajanye none aziye umugore wanje gute je nk'umusaza nyumvira yuko yabigize mbijya kugira ngo ntagira aho uzoca bavura bari muko baranyesikoka oya ibintu muko muragira sivyo sijewe nimba muyaga mubwira mbwira ati bana ahari abana meze nabi je sije namutumye kandi nitunayaga nkumbure ntararo mu buryo Mushobora kuronka umwanya wo gutelefona kugira ngo atumenyeshe nawe nyine naje kuko nk'umutama nivyo niyumviye gusa ko yo barasubisa ugiye yego sanga uri ngende kuva amazi ko ryo mwana abavyuka gira ingorane mu nzu ni wewe yego sawa sasa musigara ariko rero baramutse bose kakwine ati shiri baragukumbuye ndamubwira ati ba busogo yego sasa mbakoze Meza. I'm okay. Bro,
This is my baby, sweetheart. Yo, she's so amazing. Yeah. She's so beautiful. Yeah, she's beautiful. Zina ryawe yitwa Ange. Ange. You are same like your name. Yeah, she's angel. Ndamubereye. Mwebwe biramubereye buri manager. Ibene gutse. Oh, amarone ko nacho nakira. Kwasi n'kimwe energy. Cyose nshaka amazi yo kunywa. Nshaka amazi yo kunywa. Oh, kisawa ubuhingana gatonya. Ndayara, bro. Nibaza ko nasowe nakubwiye ngo kozimo cyufata naho wavuze ko atufata. Yeah, it's okay for me. Because my one is such like you. Eh. Sasa baby stop. Angel. Angel. You are so humble. Uri mwiza cyane. Buri kituje. Mukomeze. Umukobwa sana amafaranga, uryo amafaranga. Uryo ubuzima bw'abantu nkatwe tuyafite, tuyatunze, tuyabamo. Kuki mbona usa nk'ufite agahinda? Nakubwiye ati nukomeze. Ese nta kuntu basi wafata umwanya ugahura n'umuntu so to relax mukaganira gakeya kugira ngo dushake ukuntu ikintu gitera agahinda twakimara. Jewe ndakubwiye ufise kuko mu mwanya nzoba ngiye hanze. Umuntu ugiye kujya hanze ngiwe buri munsi murandi hanze twinshi mbanuzi haryo bagera ugasanga ahantu ugeze nta muzi abantu baho ariko ngiye nakuyobora ahantu cyangwa kujya mu za Sudani ni muri South. Ndi muri South. Ndatembera cyane kubera business twahurirayo ugasanga ndagutembereje cyane tushatse amakanya twaganira nta kintu okay. Sawa. Ngiha uri hangana me just 1 minute turi nko hanze tuganire. Ntakibazo. Natevye. Fresh. Fresh. Niko nagutsindiye. Ni byiza ariko cisoambo agakunda kuvuga cyane. Avuga aciye bugufi. So ariko marike muganire. Yibahingiye gato yandaga tuganire kuri radio. Nuko yihuse yari. Ifite izindi gahunda mfite nyinshi cyane gukora kandi amasaha akonta. Okay. Oh, okay. Gatuganira okay. Sometime tuzaganira bihamba. Nacho. Okay. Naganiriza baby wanje. Sawa. Urazi. Kunkunda urankunda. Kubera ikintu ejo utabona ko ndagukunda. Gusaje cyo nashaka ndagusabe. Naje nshaka kujya kurondera ubuzima nk'abandi, nshaka kujya muri Saudi yashe. Ivyo rero nibyo nasi, ivyo onye kandi turamaze nk'ikintu cy'umwaka tubiyagako. Ivyo nibyo teshkute cira birarura. Mbega wewe ugira nk'ugiye mugora muvuto. Aho yazana mubwiye ko ari intare y'igipapuro. Ndakwica. Apana bijya byakijya kigabo umengo nta nijya mubwiye hajya. Reka numwice. Samuhungu. Sawa. Wewe uje ngahe wanje kugira iki? Erega ahantu nyini wawe ko naje ni wanje. Aha ni wanje mugabo kandi ni wawe. Wewe turabagenzi. Jewe narakubwiye uribuka amajambo nakubwira iwawe. Nakubwiye neza yuko uyu atari umurima rusange. Sinabikubwiye. Anye n'ubona ko tukoza turakorera ibikorwa rusange. Aho rero gihoje turabagenza bagiye ubugenzi. Ubugenzi narabikubwiye kuva ntiwibukiye wazanye inkoko ngaha. Nakubwiye gute? Nituze tubipe. Kandi nakubwiye ko byo guma hagati ya twebwe babi. Ubu rero kana umugore abimenye. Acuka zishavu. Yabo kindi shavu byaraheze. Sindi shavu ko ntora umugore. Sindi shavu. Ibisirizwa turavugira ngaha. Si ibitwa turavugira ngaha. Uguma wita amapati. Kutamuzana intebe. Ibi byose so babikwe. Rega uwo inshuti kandi umugenzi wese no kwibandira. Obuje byinshi. Cha mvuto ndakubwiza ukuri. Wewe amakosa usigaye ukora n'umugore wanje wewe wararenze.
atari nka hamwe nk'umugabo yihangana je n'ujya mugore wanje ngo yakwa afise n'ikibazo yakubika inzigo y'inzikira byaraye tubireke dukore shasha ego ni kubera wari ikintu utazi mvuta ubuje naho turabagenzi we ku mugore wanje no kuvunagura niyonda nkayitumburura nkayikora mu ubusogi nkahugira iyondo je nkaje ko utanze je mugore wanje twavuye kure mvuta cyo ndabizi twavuye kure uyu naho ubona yigira ibi byose araziyo na mukuru araziyo yankunze ariko kandi je manda kwemera mvuta iyo mba ntagufata nk'umugenzi nemera nubu ntore ko wicaye mu rugo rw'iwanje cyo kizingane gusaba kibombo barira mbara amakosa nakoreye mabarira kandi tuyogira ibyaciwe turuka ivyubu turimo muri rusange rushashe ntuzosubira gukwegana n'umugore wanje banze uvyemere ko ahora ubikora basi banze uvyemere bahora ubikora ibijana byigina nkora uburyo bavuga ngo agataretse kaba gasema je reka je nambara agapira hanyuma tugende twicara ahantu tubivugane ga n'imisi yari myinshi tutayaga wewe nakoreye amakosa ndakwemera reka nambara agapira wewe nugira ubwoba wewe byose urabirangiza karibu kandi byose rubikora iyo wemera tukabana iyindi irabera ngaho iwanyu urumva ibyo babikibwa wawe nibyo je ngombanye oya ahubwo yinye nakuzaniye wewe nanse no kuyimuha kubera wewe no ikibyemeza niki banzu uje kwanza uraye nana kimwe we ibintu by'ukuzuranyereka ijyana na kimwe uyumva gute nani na nyotewe wewe oya nini yanje kabisa ego niwa naho ndi nari n'ikinga ijana na kimwe ija Ndakumurako ngo ntagire tora ibintu byawe tore unyene murindire nsohotse mvuye ngane nje mu nzu nsohoka saga muri ibikanda pasteke yari yanyime jewe nayihaye wewe kandi yabimbwiye ati iyi si gwawe siko wabwiye kumbe barabike muvuta barabike muvuta ubu nyene rabi byusubiye kandi kugira ubizi nabwiye je muntu kira je si yo muntu kira mu mpora uje no muhora uyo uno mugore je wo muhora uyo umugore omega toga atazi no kwambara je no ukira umugabo muzima nka jewe umugore wanje ne uvuga ko umugore toga acudunguruka mu mutwe nabikubwiye ndabisubira kandi umugore wawe siwe kandi nawe noshima uyo mvuta ubu nyarageze yawo umbwira yuko umugore wanje je atoga ndabikubwiye kandi abisubiyemo umugore wa ntiyoga ahubwo rero ndakwereka we n'undi musi no kubona gano ndagutomboromborora kuko jewe sinumva hageze kumbwira ko je ndi uyu atoga umugore wanje jewe utombora jewe bwo utavugawe je bise umugore mwiza azi koga azi kwambara je n'umugabo ujije n'ijambo umugabo we je njane ijambo bakwita intare y'igipapuro mvira mu rugo je ni muvuto mvira mu rugo muvuto mvira mu rugo ndavayo none ngo bayiga wawe ni je ne homba ntibakwita intare y'igipapuro bagisha umugore atoga jewe ntibakwita wewe wogira umbwira iki ngaho ndakuviriye mu rugo kwese ndakuviriye mu gihugu vayo nyene hari mugende muri kakaruturutu wowe wakigwa n'umugore
uri umugabo aho kushaka kugara kuri jewe jewe nyita umviriza kandi witonde nisubira kurenga ukurabona ukabona ibyo si biteye ende biteye cyo kigenzi cyo kiburandero kizanga konokera ngaho ikiburandero siwafanye ukacude ngaho kamuha anye umviriza kandi ndakubwiye ibyo turabisubiramo sije ndabikubwiye turabisubiramo ndagukumbuye mugabo cagiye twavanye nyene dushwanye ko murabizi nawe gusa nari numva ndagukumbuye hama ndakubwiye sheri nari nje kukubwira ko ngomba ngende muri South. What? Ivyo ni biki? Kumugende? Ego numva mama yashimye ko nogenda yo kubayo hari ibintu ngiye gukorayo ariko hari genzo ngaruka ko sinzoterayo gusa ngiye ndagenzo mara n'umwaka umwe on nzogaruka nashimye kugenda ndabikubwiye sinashimye kugenda ntakubwiye ikintu na kimwe none bebe urifuza ko siga ndije nyine none wagenda ukasiga usigarana nande Okay, none witeguye kuguzojya ujyari? Sindamenya gusa visa nazo gusohoka. None bibi ariko urazi ko ugiye vuba vrema. Ariko uri bwa kintu wari wanyembereye kuzoma vrema. Kumbwira ndindira. Nubo nyene ugiye kumbwira ko ugiye ukebe none. Ndafise espoir ko susubira kukubona. Nzombona basi sinzoteba ndibazana nk'amezi cyangwa mwaka ashobora gushika turi kumwe mumbwira ndindira none ubu rero ugiye uri hanze uri kure yanje atawuzosubira no kukubona uri kure y'amaso yanje none she sinakubwiye ko ubanza hanze kumundaza utanga inkwara muhira hama nabisha wego narabyumvise ariko biburazi ko tukunda nakuntu basi ukwigora basi nyene ukarabanya nakantu buri muntu uvuga ngashe nzoguma ndamwibukirako kandi narumvise inkuru afise umuntu ndanye ari muri South. Umva y'amabwire y'abantu apana y'amabwire y'abantu yego warabyumvise kandi ongeso sinziza abantu bo muri South n'ababeshi kubera yabonye uba ahantu hameze ko nimba zafoto zakunda kwipostinga wicaye ngaha arashobora kuzibona akaca yibaza ko ufise amahera agashashaka rero urumva muteranye mu babatunzi baca ekashara ko nakubeshi urukundo mukunda ubona je vraiment norengera nkaza kubundi umutima wanje ufise wewe abanyasaudiya ubunye bariko baradutwara abagabo bakadutwara abashira abanyasaudiya hamasheri ari akantu garamasi arumva kumubita ikofi yaje ngenda atinya no kumubita ikofi garamasi hama wasambe yo ibishashi bari namurisha garamasi ukiandi ko ndi utangiye Acho que o menino teve n'ibiki. Oya, não frabona. Oya, ino kuri. Surprise! Bye! Bye, babe. No kugusezera. Abakobwa kino gihe. Nacho. Kari nari ndusha.
Oh my God. Yesu! Wewe mayibobo. Ega kubuzibira abantu mu barabara. Urashaka kuzana ambutiyaje mu barabara. Uyu mwana kubereye wewe. Genda hari yanyu genda n'abantu bagenda n'amaguru nka wewe. Oh. Baby. Inyange. Karibu kanzi. Jewe ndi ukipe gatoya muri iyi minsi musanzwe ndiko ndihuta ariko ngenda Bo kuba wihuta ndabizi ariko reka ndakubwira ikintu kimwe kubera iki ushobora kumbwira ngo urihuta umisha injira mu modoka tuvugane basi sinshobora kwinjira kuko nakubwiye ati ndi ukipe mfise ibintu byinshi cyane ngiye gukora muhira ndazi ninjiye mu modoka n'ibindi n'ibiyago umva sinogenda ndiko ndihuta umva ndakubwira nubwo ugomba kumpisha abarundi bayamaze ngo uhisha ugari nyoko ntiwarama kubera ko ugomba guca hirya no hino ndaguhisha ibiki wewe nokubwira yuko humure ivyo uri kurakora byose jewe ndi munsi nawe uri hejuru ariko ugo rugendo ugomba gufata ariko tumubwira ukuri ukambwira ko ugomba gufata urugendo ukagera none wamaze kubimenya nta kindi ukeneye wabimenye kandi je nta mwanya mfise wo bo umviriza Ange nari mfise surprise nagomba kuguha ino modoka nimbiri ngaha anyi ni imodoka nashaka kuguha nawe imodoka gwawe none wavyibagiye ugiye mu mahanga gukora iki je ndi manager mfise kila kintu cyacho cyose ndafise ubuhamya iyi modoka ko yari wawe iminsi yose ndayisanga ngaha na n'umusi wari mwe ntayisanga ngaha oh come on nagomba ndakubwira yuko kujya nakubwiye ko intebe ziko zirakorerwa muri hanze nico gituma no ngaha anye modoka kugira imodoka nkayagarika ngaha anye ni kumeza betide narusha no kuma ndakubiriza babarira je ndihuta nabikubwiye ndiko ndakubwira hari kwa grand frère of course hanyuma urabona utubira two ngaha anye turagoye no modoka nini yasishobora kwicisha ngaha bayita Simba nishobora kurengana sawa nagutahuye nabyumvise reka basije ngende ko umwanya okay rindira gato ibasi ndindira sivyo nagarutse hanyuma nubwo mbiye ngo uri kurihuta ni kado yawe so ntabwo shaka amajambo nagomba ndakubwire yuko ivyo nshaka jewe ni ibintu byitwa ibikogwa hanyuma aya kado yawe Gwanje yes akira ntiwitinye sinshaka urukundo rw'amajambo nshaka urukundo rw'ibikogwa ibyo byose biriho ku bwawe amakashi amafaranga okay
hanyuma ibihe vyiza. Hanyuma no kwifuriza urugendo rwiza. igomesi ngiye kwiyumvira kandi urakoze. Ego namwe murakoze bo ndashimiye umuvyeyi yakuvyaye ko umuvyeyi ari bibero birera bikongera bikaramura kandi ikarera amata y'abashitsi. Okay? Tuzosubira. Merci. No. Okay. Bye.